Navyakire gute umuntu nk'urya yaje kuraba utamwiteguriye? Bona ibisanzwe no vyose arabaho injavye. Bona nifise umushitsi mugasi kuvuga ngo yari ndaya kujya yabivuze. Kandi birimwo no mu bintu vyambabaje kumva umuntu ni ndaya. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry, Buja Flavor. On the mic ni will behind the camera ni Scott. Uno musi turi kumwe n'umutumire adasanzwe azwi izina rya Obelix. Vipi mzee? Safi. Uko fresh? Poa. Pole sana mzee. Ni hatari tushapoa. Waratewe kweli twarayibonye mzee. Vyarabaye. Bishafika. Benshi baravuga yuko yo bari nka base waba barashaka gucreate kugira ngo imiziki yawe ironke power play muri no industry ya Buja Flavor. Vyo bari ivyo? Oya. Gatoya. Bijya bintu nesi montage. Oya. Sinu mwateguye. Vyarabaye tu mugasi sivyo. None wavyakire gute umuntu nk'urya yaje kuraba utamwiteguriye? Bona ibisanzwe no vyose arabaho injavye. Nibisanzwe kandi abantu bose saba marayika. Ego. Kabisa ni Obelix akubwira yuko muri no industry hariyo injavyi. Obelix mu image turabona yuko yariko araguforsa kugira ngo yinjire mu rugo. None vyari vyo hariho umushitsi muri ryanzu warubayemo? Bona nifise umushitsi mugasi kuvuga ngo yari ndaya kujya yabivuze. Kandi birimwo no mu bintu vyambabaje kumva umuntu ni ndaya. Obelix akubwira yuko mu bintu vyamubabaje nuko nyamuhungu yoba yarise umushitsi wiwe ko ari ndaya. None ibyo wavyarabaye amasaha nka sangapi kw'ibya bintu byabaye? Ngerageje kwibuka mu vyabaye mu midi 30 gutyo. Amanya mushitsi wawe barashitse sangapi? Yashitse kare mu 11. Kabisa. Mzee noma sana, pole sana. Ni hatari. Benshi baravuga yuko wiga makarate, byo bari ivyo. Ena makuru yo kwirigara. Brother, nasikia wewe mtu wa mataekwondo noma sana. Habari za kijiwe ni hizo. Wewe nta mafilmu ya Jackie wakunda kuraba? Oya. Na filme nkunda jewe. Brother, ari umugere wa muteye kweli sha, uyampeti ya King we ni Jarido Daki. Byari rido cha gari shuka. Navyo nibuka kweli. Bali urupiga teke ile kamba, ilimsaidia sana. Jangu mimi waramfasha. Oya Jets namukubise kwanza. Oya. Bijya yagize rero ibi. Bijya wagize ribi. Bona ama reaction nyene usanga arayishavu mugabo ntiba bivuye ku mutima. Ego kandi namba n'ubuyo bari kwarakurikirana iyi TV nca ndamubwire sorry kabisa sorry. Hari ibintu biba kubera ishavu mugabo bitavuye mu vyumviro vy'umuntu nyene ubushake bwiwe. Namba bari. Sawa. Obelix turazi ko uziranye n'abaririmbyi batari baki muri industry ya Buja Flavor. Nta muririmbyi nimwe barakwandikiye akaguha pore kuvyo byo yarakubayeko. Benshi hari ukubwira uku mugabo si vyiza ko nca ndabivugira nga. Oya. Utubwira numwe basi umuntu yaraguhaye pore basi ari hafi yawe cyane yaraguhaye pore kuri cyo kintu. Banza umbwire yo pore kwanza uko uravuga ukuntu imeze unsigurire. Ni pore y'ukuntu umuntu yoba yaraguteye muri ijya ka twabonye kuri ijya video turiko turabona iriko irasirikira. Pore yo kumfelicita yo kusinzi ndagitahuye no. En fait umuntu atewe nikiba ari ikintu cyoroshe sivyo? Bisa nuko twovuga ko waratewe. Naragendewe sinatewe oya. Umva bijya bintu we byakugeneye. Uguteye aza yitwaje ibisu imipanga inkoho ibikije ntiyanteye. Oya. Ati rebe ngendeye tutabivuga. Bijya bintu rero ujya muhungu yagize rero urabishigikiye. Kubishigikira koma. Bisigura yuko uvuga ko utatewe, bisigura yuko unabi appreciate. Apana, Jesse sinkunda nanje n'umuntu antemberera atambwiye kandi nawe ukantemberera utambwiye nzokwima emission. Kabisa, uyu ni jibuza kazira kwanza. Obelix. Ni Obelix bro, takia kubikata bali. Uyu ni Obelix. Obelix sasa twabonye ni indirimbo iriko trendinga muri no industry ya Buja Flavor yitwa Ndabashinye. Kubera iki Ndabashinye? Ndabashinye kwanza ngerageje kugisigura ni gutwenga abantu n'agahemo sivyo mugabo sikuvuga ni indirimbo yerekeye ibina biriya irafite ico yerekeye ni indirimbo y'urukundo sivyo indirimbo y'urukundo dimwe abantu dushinya ni babandi bagutera mu rukundo urabibona bamwe bivanga bamwe bakunda bose nk'Imana urabona kandi nawe umengo urimwo rasa bro no just niwe ko urimwo avara man je ndi street sara man nja ku murongo
nagira mvuge ngo biragusa mugamareheza masanze nta foto y'abantu bakunda bose nk'Imana ibaho biza. Okay, cover indirimbo tutarayumva abantu benshi twaribaza ati none ni ndabashinye ni trick Obelix yagombye kugira ngo ibi bintu bibyerekeye ko yoba bishigikiye vy'umupeti we yaramuteye iwiwe. No, mugana n'insanzwe ufise map yo gusohora indirimbo sinzi ko vyibuka hari n'amapost yanagize asanzwe nyene yo gusaba abagenzi banje abafana banje abakunze umuziki ndundi bamfashe gucagura title no herako. Umva vyari bimaze n'imisi kandi naragize n'ibindi bintu vyo kumenyesha abantu ko ngarutse mu muziki. Mugabo urumva bijya vyitayemwo haraba bihinsiguriye n'ababihinsiguriye mugaje ntaco bintwaye igikuru nico mfise mu mutima no mu mutwe. Ni Obelix akubwira ati we byose ni mu kichwa byose ni mu mutwe kabisa. None Obelix ni video yoba bavuga ko yoba yaragufashije muri Kiki wowe woba ubivuga ku iki? Oya Jesse ndavyemera ko yamfashije kubera umaze kumva ibintu bakubwira ngo uri maraya ngo ndimo ngo wazanye maraya mu nzu. Umva hari ibintu saba bidasa neza ku isanamu ni hahandi gusa bakubwira ngo haburana babiri ngo hagatsinda umwe habaye match naho abantu begariza ntibabura ivyo bavuga ngo iyi equipe intamba ngo bakinye neza cyane ngo biki umva ni amakuru nyene yo kwirigara bisa ati na makuru yo kwirigara. Obelix tunaona bro umetokelezea kinoma. Scott ndagusabye gato ngamere jawo wa Gordaki. Obelix hicho kiatu ni fashion ndaona mark ni mani fashion ulikiuza hela ngapi wewe? Hapana mambo ya hivyo ndio sipenda gisema sasa. Kwani sasa sio fresh. Sasa wanakuuliza mambo ya hivi na ule mwenye alikutokelezea kutazo kachagua nani? Na ule sikumjibu. Ainiuliza na yali wainiuliza sengre lakini sikumjibu. Yes, lakini mimi nataka unijibu. Mimi nilikuita sikukutokelezea, sikukuja huko nimekupiga ma surprise, lakini mimi nimekuita kwa nia nzuri. Seti, tunaweza tukaongea kwa sababu ananiambia bei ya hicho kiatu hamna shida. Haina shida mimi sisemi. Obelix, acha tufinye next tu. Obelix ndakuda kuvuga ivyerekeye garama anazo kwa anatumiaga kwa kuvaa. Basi suruali uruzanga. Unajua maana sipendagi kusema vitu ya hivyo. Hari ibintu wibutse wocugwara n'umutima. Karaba mahero kuno yavunikiye. Ukacuraba rero yaguzemwe ikintu kimwe canke indirimbo akoze indirimbo ikoreye video amahera wiyumviriye amahera vyatwaye none kucubanza kwanza kugwara umutima usanguragiye no kwa muganga ushize ko naya none nivyo ushaka birata wajuko ari abafan bawe bakurikirana Obelix bakeneye kumenya Obelix yobayambarira angahe. Ico no kumenyesha kwanza yo nambari no musi sinzo kwambarira ejo n'umusi wambariye gute? Oya sishobora kubivuga. Ben twambie bana. Sishobora kubivuga ntwana Imana yaguhaye amaso. Arafite akamaro ndaza aragufitiye akamaro amaso. Voilà ariko basi nibwire jeje ntacyo. Kwibwira niko kwibesha. Yaba wibwira ukibwira vyo ni bon. Ni wibwira va wibesha. Icyo gituma nakubwira rero umbwire kubwira sinave nibwira. Bozo mpitane jo tugenda kwereka ndazigurira. Bakubwira n'ibiciro vyose. Basi wowe bizigurira kwandi? None okay. None okay akorera he? Akorera muri Plaza A11. A11. Ngerageje koresha ubwenge bwanje n'amashure mfise na hari make ipantaro ndabona umengirwa muri 50,000, ikirato ni 75. T-shirt, je pense que ari 50,000, byo bari byo. Oya. Ni Obelix guys akubwira yuko byose abikoresha akoresheje umutwe wiwe ariyumvira. Obelix wafise amashuri angahe? Amashuri mfise si make ko intoki zanje ntakwirako. Mugabo we gusa tugume turabagenzi biento ndagutumira nsomye igitabo. Iri ni iteka ridasanzwe muri industry ya Buja Flavor asigaye turonga aba musiciens bafise amashure aho misi yahera wasanga umuririmbyi aja mu byo kuririmba adafise amashure. Right now turabafise ba Obelix araba engineer sivyo ga bro? Ndomo gestionnaire. Gestionnaire abubikiro rega bana. Boniga faga ni mu majambo yose ni administration de gestion ego kabisa. Obelix benshi baravuga yuko muri jya video ngo ujya mu chamamani ujya mu petera muhariye sana ariko jamani bogare batari ko na mafosete bro nta dukumi twaba twarakwandikiye après jya video udukumi abashatse kuvuga bandereye babafana ba Obelix baba bakunda Obelix bakurikirana ibikorwa vya Obelix kuko ari abakobwa bakurikira abahungu ntubizi none ari abakobwa bakunda aba star
bo abafana uvuze abafana je ntawura gusa ko abafana gusa vy'udukumi sinzi vy'uduhungu hariya sisubira kandi kubimenya sigura yuko Obelix rero dukumi nitumurondera rero dukumi abantu nta mukobwa aragutumbira kubwira yuko elle folle de toi ivyo ntavyo nzi ko ice kandi urabona ndacari muto braza urariwa sasa urariarbisha sasa ucari butufise ibyakigaye jewe oya sikuvuga ngo imyaka nibiharuro ndacari muto mu buzima yego kabisa ni Obelix akubwira ati wakicari muto mu buzima none turetse ivy'umuziki vie privée yawe mu vie active mu gukora ibiki ndi umunyeshuri nta kandi kazi ukora oya hajya ni muhira twabo yego kwa papa na mama oya yuanje bijya rupango ni gwawe oya aho mba jewe urapanze yanzu yiri hanga oya ivyo nibikenewe Obelix yavuze ibintu bidakene avuze yako atabikeneye ucumureka kuko je ndatinya mpete yambwiye ko atavyakeneye acha mutera imigero be nabihacu nambaye ubitaki urarengeje mze biraogopa baje ndatinya Obe watubwiye yuko ibintu by'abakobwa ntavyikunda no bisigura ko utari en couple ibiki bisigura watubwiye ko ibintu amfite umukobwa agutumbere akubwira ko agukunda we vyonye ntavyikunda muri vie yawe bisigura yuko nturi muri relation nimwe uri umuntu n'umukobwa boss kuvuga gutyo ofete urukundo ruri fast sivyo bana n'Imana iradukunda abavyeyi baradukunda abagenzi baradukunda sivyo natwe harabo dukunda umva ni bwabo bisa bisigura yuko utari en couple ivyo ntavyo ndavuga kubwiye ko ndi umwana hari ibintu ntarashikira jewe ndacara umwana bisigura yuko vyonye ntavyo uragira bo sikuvuga ngo ntavyo ndagera mugabo ntaragira ko ndabishira habona voilà birahari ntaragera ko abishira habona ivyonye yabwiye ko bidakenewe nabiretse obe ni biyaca usibe ngo ni bikuri birahari canke ntibihari umva ntiharagera gusa umva twishire muri entre parenthèses kubera kimwishira muri entre parenthèses kwa tubwiye birahari canke ntibihari kandi mwahawe umuco ntiharagira gusa kubijabona ivyo kabisa naho babihari yase kubitubwira yari Obelix aho turavugana obe merci sana mzee asante sana pole tena enjoy hivyo bro wewe sana yari Obelix rabutsa abakunzi ba Buja Hit kwanza peace basezere goodbye ugire subscribe imugire subscribe like share commentaire nimuyibagire hama twasitara kabisa tunawasha guys yari Buja Hit TV chake nyamakuru chama kibaza na bishash exclusive muri no industry Buja flavor on the mic yari Will behind camera yari Scott ciao